n'abakobwa karishima gavugana n'abafiteri d'ailleurs kura ko ivyo bintu ubaza what the hell I was like Scott je n'en peux plus ndarushe ndatashe Scott nukuri na minusha kiza nuko nyene teka wariyumva yuko uzoba better than minusha ivyo ntivyanjemo kubera ko ivyo no vyita competition ariko wari uje kumusubirira nari nje kumusubirira sauf ko abantu benshi bamwe bareklama minusha arihe ariko bakwiye kumenya yuko TV ni cihagarara kubera ko minusha hari jewe ngandiko ndarondera amafaranga siko ndarondera umutipe tipe ndamufise n'abari bagufise ko gahunda babivemo bahora bamaze bisambira ati nkunzu uramuvuga umutipe wawe ngo muri journalisme ngo ryo hura ngo n'aba diaspora urumva bakagushima ni vyiza n'ukuri ni washima ni bon sivyo mugabo ndafise umutipe tumaranye 8 ans hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kumenyesha makuru kazi Oziana bavuga yuko yo bafise imbanye igira gatatu kandi hagati aho akaba yarasanzwe afise abana babiri bivugwa yuko abo bana babiri ari n'abagabo batandukanye abagabo babiri batandukanye uwa gatatu ivyiwe ngo ntibiramenyekana cyane wowe ico kintu cyumvise ukivuga kwiki icambere cyo novuga abarundi vraiment mureke ibintu by'urusaku mureke mwebwe mwaramupimye you have to try another love kavuga ati ndarusundi munankunda turi kumwe tugire tubane tu vois canke tugire dusohokane hama kaya kantu birasubiye birabaye araguteye inda ivyo ni ibintu bisanzwe n'ukuri vraiment ibintu bisanzwe no bivuga basi bibaye nko kubana nka 4 5 babaga batandukanye la tuvuga ati oya vraiment ho ushaka kuba isaka Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Ukabutera kora subscribe kuri Batatu TV, ndagutumye kora subscribe kugira ngo abandanye ubona ibiganiro vyiza, ibiganiro vyinshi vyiza bisa neza bigiye bitandukanye. So guys, ukaburi kumbona kuri kamera za Batatu TV, ukaburi kurabona ukuntu nsa, ukaburi kurabona ukuntu en fait outfit kuva hasi gushika hejuru, ukaburi kurabona amasanamu meza, ukaburi kurambona suku tubikesha Tifum Safi Stylist. Murabona yuko agerageza kudushira ku cango mukeneye simbira kuri page wiwe ya Facebook wandike Tifum Safi Stylist ama nawe uje ku mwanya uje on point uambare neza. So guys mko mubibona rero location zahindutse, location zimaze guhinduka nuvuga ngo n'ibintu biba vyahindutse n'umu invite wacu aba yahindutse guys. Inzobe ni nyinshi muri kamera no munsi. Reka twakira umutumire wacu kuri kamera zacu za Batatu TV tumuramutsa Ornella Akimana twingira tumwakira ni Kimana bakimana babaye benshi uyabwo Akimana nizo nyinshi Kimana nizo Kimana stay Kimana ni Ornella Kimana yabese wamenyereye muri Magic Channel cyangwa Magic TV. So guys tumuramutsa tumwakira no kuri kamera zacu za Batatu TV. Murakoze kunyakira uwo mwavuze nitwa Akimana Ornella nkora muri Magic Channel TV umu host and then merci ariko uvuze umu host ku muntu atumva icongereza umu host n'umuntu nyabaki muna hostinga ricuvika muna hostinga na hostinga kwa none nk'ico umurundi yocumva no uva dubura hostiga c'est tout ibintu birakomeye cyane. Ornella t'es belle. Merci. Kandi wambaye neza cyane sexy genre bariko barayibona by the way. So guys nkuko mubibona kamera zacu uno munsi kamera zacu za Batatu TV ziraberewe cyane ngira ngo murabibona amaso arabahaje je pense. Ni Ornella Kimana kabasanzwe ari umumenyesha makuru kuri Magic Channel. Nige kingana gute giheze ukorera kuri Magic Channel? Ndamaze nka 3 mois. Nkora. Yes. Bimeze gute none akazi karagenda neza? Kagenda neza cyane tukorana n'umuntu witwa Scott. Madrid. Tugashira kiyo ni AKA yiwe. Umengo murazirana we na Scott. Oya nyabona antuka jewe iyo aragira film ibiganiro kabifilma neza mugaje ngiyemwo byose cyavyononika. Abura mumbariza ico dupfawe.
oya Scott ni umwana mwiza niwe dukorana je urumva ndi umujournaliste hama nawe akacaba agent afata ama video then niwe dukorana vraiment bimeze neza nta kintu ndavuga ati ndamuhora vraiment umwana mwiza cyane atanga care ni ikintu ndambwira ati ikintu naco shaka ni gucyo nyene yego vraiment canke murafise ibindi bintu yakote mupangana canke araka nakim umujama gusa uraba neza agiye usanga hari ibintu yaguhaye yeah Scott ni umwana mwiza ku bantu bose abamuzi deja abamuzi wese murabizi Scott ivyo navyo ndamuzi wengerago warabwanze ya ni Ornella Kimana avyaje gute ivyo kumumenyesha amakuru en fait je dirais pas yuko ari ibintu yari rêve zanje ariko ukuntu umuntu agenda buke buke mu buzima agenda découvrir amadon afise tu vois nkaje deja nabanje kuba umumannequin meje kuba umumannequin chamba mu styliste ah bon styliste kandi nambika abantu neza cyane gose ngende kuri page ya Kimana stylish vraiment mwenyene muraza kuba ému ah bon ego haba ubu nandi umu journaliste umva tugendera hose tuku none nk'ubu bishitse biraje pump deja uhereje ku brandinga akazi kawe ku stylist hari umuntu abibonye kuri Buja Town avuze ndumva nifuje kwambikwa na Ornella muri uno mwanya ako kazi wowe kibandanya kugakora canke ego ndabikora byose à la fois sauf que ibyo mannequin nabivuyemo ko navyibushe oui non pas du tout yakari ka mannequin kuno babangana iki babangana gusha and then ubunya nkora ibi bya journalisme nkaca nongera ukagira ya uvuze mannequin gisigura iki wowe normalement mannequin usanzwe ni bipupe n'abijya bya bipupe bambika bijya dusanga mu isoko genre ni bijya bipupe normalement kujya niko vyitwa ni mannequin rero kubera ko bidashobora gutambuka canke bihindukire bigira ibintu baca barondera abantu comme sabo ivyo bashaka bibe biri movement yes menzi ko muri ibipupe bigira mu mannequin niyo mpamvu batatwenga niyo mpamvu biratandukanye n'abamizi niyo mpamvu badatwenga bameze gutyo tout trois agahindukira akagira nk'amarobome n'abamannequin ukicinjira muri mannequin wabona iki wari ufite target nyabaki chérie uransubiza hariya yo rêve yaragiye kera wahubwo nije nshaka abamannequin ndabambika ugitangura warumva yuko ari oyo umannequin wari kurata umwanya nari uyaye nenda bizi vraiment yari don yiwanje nari photos vraiment ku buryo twarakoranye na John Elad ambati Ornella mu mafoto zimaze gufotora mu buzima izi foto zawe ni za mbere ndazikunze trop grave vraiment kijya gihe abantu benshi babanzi benshi barabikunze ariko avec le temps nabonye nyene bitinjiza nkuko ndabishaka uguma udepensa audio kwinjiza yeah of course yeah vous Ange Minouche wumviki Ange Minouche ni umuntu mu journaliste yigeze gukora muri Magic Channel TV yakunzwe yes kandi yakoze gose kugira shike aho yarageze yo bari wa kwinspira oya vraiment ko naso kubesha jana n'umuntu umwe inspira muri journalisme nano mu kwambika umuntu inspira mu kwambara nano kubera ki Magic Channel normalement jewe sinkunda gukorera umuntu ariko Scott yaje ambwira ati turakeneye umuntu asubira Minouche then ndavuga ati ntaco bitwaye vipe bifata umwanya muto bitantwara umwanya munini kura ko mbafise n'ibindi bintu akote ati why not let me try ndabitryinga rero yes uraje muri Magic Channel uratanguye gukora ikiganiro cawe ca mbere kirasohotse icya kabiri kirasohotse wariyumva yuko uzoba better than Minouche byo ntivyanjemo kubera ko ivyo no vyita competition ariko wari uje kumusubirira nari nje kumusubirira sauf ko abantu benshi bamwe bareklama Minouche arihe ariko bakwiye kumenya yuko TV ni cihagarara kubera ko Minouche ahari then je chanzana navuga ati ngiye gukora my best je dois avoir de l'argent amandunga mahera nico
donc tunavuga ngo journalisme ngo ni rêve yanje. Uramaze plus de 3 mois muri journalisme. Nibihe bintu vyakugoye gitangura umwuga? Ni ama commentaire mabi cyane ku mazo sociaux zaomva gakuga karishima gavuga na Marcel et d'ailleurs kura ko ivyo bintu ubas what the hell. I was like Scott, je n'en peux plus ndarushye ndatashi Scott nukuri na minusha kiza nuko nyene teka ati biragoye mwakagumye baguma ego vraiment nico last time vraiment nigane twagoze na Alvin ambwe Scott futa nimba unkinkeneye muri magic futa vraiment futa urumva byari biteye ubwo twarakoze iganiro na arakuntu Alvin acaro ananyene atukana urabibona rero kigenda aramutsinze sasa tsko turayikora ndamutsinze abafana biwe rero bacho barasana kwanza abakobwa arako dushaka ariko bakwiye kumenya yuko Alvin umugenzi wanje gose sishaka kumuburira indero ku buryo umugenzi uko nyene no mugenzi gusa yes seriously no really duha makuru duha makuru sha oya hano umugenzi bisanzwe arashaka ko ari umugenzi mugabo n'ubundi aho kaciye ntiyacugwanga akaye kaciye akantu k'ubugenzi yeah really nakimwe n'ukoti Ornella biravugwa cyane novuga ati ni n'ibintu banagaragaza no mu ma commentaire canke ni n'ubuzima tubayemwo iyo umukobwa agiye gukorera kuri YouTube channel bavuga agiye kuronderera y'abagabo canke agiye kuronderera y'abana uturorero turahari abana hawo bon azova yafise umwana canke azova yagiye ku mugabo uturorero turahari kuri Magic Channel aho haciye Claria keke Claria yarahaciye ndane mu gihe gitoyi igikwe ngo pap target yawe muri journalisme target yawe mu gukorera kuri Magic Channel ni nyabaki ni yahe jewe first of all ndafise fiancé ndafise umshore girukutura non fiançailles c'est pas forcément urutoki ashobora no kwikwambika mugabo atazogutwara agutera ivi mugabo bigapfa so let me tell you abantu baba bariko bumvira ivyo bintu jewe ngandiko ndarondera amafaranga siko ndarondera umutipe tipe ndamufise nabari bagufise ko gahunda babivemo bahora bamaze bisambira ati ngunzu uramufuka umutipe wawe ngo muri journalisme ngo uryo hura ngo n'aba diaspora urumva bakagushima ni vyiza n'ukuri ni washima ni bon sivyo mugabo ndafise umutipe tumaranye 8 ans bon nta cheat nta ma pause bya ndavuga ati ngo turabaye pause hama ngo tuje dusubira aheze ukwezi ni enchaînement donc ivyo sivyo nje bintwaye muri journalisme ngiye kurondera amafaranga kandi nkumva bimeze neza nzoyibandanya ewa ni mimi na nyinyi ewa tutakumbana kabisa edit anemo hari ibintu bimaze iminsi bivugwa kumenyesha amakuru kazi Oziana bavuga yuko yo afise imbanye gira gatatu kandi hagati aho akaba yarasanzwe afise abana babiri bivugwa yuko abo bana babiri ari n'abagabo batandukanye abagabo babiri batandukanye uwa gatatu ivyiwe ngo ntibiramenyekana cyane wowe ico kintu cyumvise ukivuga kwiki icambere cyo novuga abarundi vraiment mureki ibintu by'urusaku mureki mwebwe mwaramupimye ico ni cambere nimba naho mutamupimye mugende mwicare je kuri television mufate ama popcorn murabe filme mujyame ozi uya n'ubuzima bwiwe nubwo yitwara nta ngorane bifise kuko deja ntabaka amahera y'amata sivyo mwe murabiganiro vyiwe ama YouTube kamuhemba basuka tangorane nimwe mufitaniye so rero abo bantu bavyumvira nubwo yogira abana 10 ku bagabo 10 as long as ziko ukuna zobarera vyaraga sibi vyarati bibi vraiment kandi umwana ni benediction na cyane donc niyo mpamvu ndababwira ati vraiment ivyo bintu mukwiye kubiheba abasha n'ukuri iyo ndanyimba bayifise none tugire gute sigwiwe vraiment je kwica kintu abarundi bakwiye vraiment kwikalma bakabivamwo ibintu nubwo bayifise navyihotse nivyiwiwe en fait ubuzima bwiwe nubwo ntibizikura kora mu journaliste hama comme ça mwebwe mugende mu mupangire mu privé non mukuna kuye kubaho donc nyimba no mu journalisme
nimba ari journaliste afite na droit yo kuba ubuzima bwiwe en dehors ya journalisme ya biramutse bigushikiye wewe ukavyara abana babiri ku bagabo batandukanye uvyifatamwo gute jewe ku bagabo batandukanye ça dépend na relation tuba dufitaniye kuwa mbere donc birashobora kuba ugasanga murabikoze ugatwara inda mugabo le problème kahaba yuko usanga uwo mutipe maybe murahebanye sivyo muzi ico mupfuye ariko ntuco wicara ngaho uvuga ati urumva ubuzima bwanje buraheze no you have to try another love ukavuga ati ndarusundi munankunda turi kumwe tugire tubane tu vois canke tugire dusohokane hama kaya kantu birasubiye birabaye araguteye inda ivyo ni ibintu bisanzwe n'ukuri vraiment ibintu bisanzwe no bivuga basi bibaye nko kubana nka 4 5 babagabo batandukanye la tuvuga ati oya vraiment yo ushaka kuba isaka niwe abana ari benediction ndazika abana ari benediction ni benediction ariko warumbajije biramutse bimbaye ko mu gihe arabana gene babagabo batandukanye mbwa ari 2 3 okay urumva ko ari erreur ya n'umuntu ameze gute kuri Ornella n'umuntu ameze gute canke umuntu yoza n'ibiyago bimeze gute vyo tuma Ornella badashaka kuyaga 20 minutes ngo zihere bariko barayaga jewe ndi sociable mu buzima ndamenya ko handling umuntu ukuntu bameze mugabo tukivana gusa banzi ko tutazosubira kuvugana ego umwanya turahuye ko impression ya mbere ugomba kumenya ati umuntu ameze gute pas privé umuntu bivanye n'uko ameze tugihura turashaka kuganira tugatera inkuru mugabo mu mutwe iwawe ndahamenya sinovugira ngo ndubuntu hatari biki ariko ndubuntu yo tuvuganye na wewe namaze kumenya bwa mbere duhuye ndagowe donc iyo muvuganye n'umuntu ndamenya ati la prochaine fois tuzosaba kuvugana n'amajambo abiri anahise sky wasanze ameze gute oya ivyo sivyo kuvugira kuri kamera oya bivuge je ni bonne je ntanze permis sigeze ya Ornella ni message zimeze gute udashobora kwakira kuri WhatsApp fait udashaka kurepondre hamwe umuntu akwandikiye message imeze ukavuga ati no wewe sindamwishura vraiment ntibikeneye bit ntushaka kwishura bite bon amvuze kuri sense y'umuntu tutazinanye bit so shaka kumeze neza cyane ku ma réseaux sociaux Instagram canke WhatsApp ushaka kwandika ngo bit so donc nituzinanye urashaka kuvuga ati bite ni sawa aho kumeze neza donc ni nakama nimero yawe nayishaka iki canke ati maybe twarahuye ahantu numva urandyoheye nashaka babagenzi okay la urashaka kuvuga bit so Ornella ni 3 mois ziheze uri winjiye muri journalisme ni nigihe novuga kireko mankina nayo ikorana na réseaux sociaux novuga nigihe kinini umaze mu buzima bwa social medias yes niyihe post bo kwandika ko canke bo gushirako hamwe yibonye uvuga ati anye vraiment ndumva iko no kwitwara ikakubabaza kuvuga ati ahantu ndumva yuko iyaba nimba afise aho ndega ndagenda kurega vraiment bandengeye post first banyagirije maybe nkabiga vyabaye kuri Christiana mwaravyumvise ko yivye imiduga nibiki nkabijya ubinyagirije vraiment bikagira buzz ingana kuriya je peux me défendre vraiment kandi no kwitwarira kabisa atari byo abantu ndavuga iya batari byo bambeshe yego vraiment no kwitwara akantu kajanye n'ubusoma yego vraiment oya vraiment ibindi vyose naho boshira ku ifoto nk'iziraho it's okay ndi gusa te mannequin no oya ndumu mannequin ntabwo ashaka gufata ifoto jewe ntifotoje ntabizi donc nazifotoje ndi consciente kari je nazifotoje mugabo sinigera ngira amafoto yo guhena heureusement donc ari kintu nje nifatiye foto nyana avuga ati iki ninje nacifatiye uri ni mu publier na mahoro aho vraiment sinja no kuburana
ni igihe gito igiheze dusubiye inyuma gatoyi kuri Christiana Gomez mushiki wa Simbizi wa Semavumba aho babashije gupostinga yuko yivye amakamera yivye ni kamera ngo iri mu bwoko sinzi ubwoko bavuze bw'amakamera yivye bijya bintu we wavyakiriye gute ukibona just post bwa mbere post urayibonye uyiguye ko kuri Facebook pump je premièrement d'ubuntu sinkunda kwinjira mu buzima bw'abantu kuko simbanzi exactement ingorane yari afise ngani walvinitse usanga yari ifite ideni rirenze arambwira ati rero sasa turagufunga afise akaduga akabona avuga ati aha rero kwerinda kagurisha so je nk'ivyumva byarantangajije bon dabesh sorry ntivyantangajije kubera ko Christian Sanzara umuntu w'umushapu umva ari capable ko oya pani ngo capable yo kwiba sanzwe nzi ko ari umushapu sivyo donc ntituzinanye gusa ndamuzi maybe we ntanyibuka mbwa ndamuzi umushapu donc kuba n'umusengo yarivye navuga ati peut-être c'est vrai ou bien baramubeshe mugabo twararindiye yuko yidefenda turabura navuga ati rero maybe sinyo usanga ari ivyo je rero nta byinshi no bivuga ko simbizi niwe yavuze ati ngo nta muryango wacu ngo nta bisuma bibayo vraiment just shora ko vyinjiramo kubera ko nje ndi mu muryango wanyu navyo nomenya ariko si vraiment baramubesheye ashobora kwidefenda akavuga ati ibintu byose baramvuga ko sivyo donc umuntu akicara avuga ati na mabuzz y'abantu tu Yeah, guys turi kumwe na Ornella Kimana nkuko mumubona araberewe cyane asa neza cyane kuri kamera za Buja Town TV ngira ngo uko ndiko ndamubona live niko kamera yo ngira ngo baca bashiramo n'ibindi bintu bitaba ko ndagonsanga nahiye Yeah, Ornella Kimana tugana ku musozo w'ikiganiro cacu akazo kanje kanyuma kamati iyo wambaye neza wewe nyene ukicara ukavuga je numva vraiment nambaye neza wambaye iki Mumba ngo ndi bomb. Ndiales nambaye neza vraiment ntusi ndikunda cyane ndi sûr ko abantu bariko baramedita. Icambere confidence yanje ya mbere ni kuri talent. Era bayikirato caho talent banumva wandenze. Yani ivyo sino ibisigaye sinzi. Je niyumvyo mbere we mugende ko ndatambuka aravuga ati none yatambukana amafyeri bati mba niyumva nyene ko mbere. Ati je nambaye kabisa ndi kucangwe. Nyine Murumva nwiga gose. Kose pe. Yeah. Gira kajambo mbwirira umukunzi wawe. Ariko aradukurikirana muri no mwanya. Ko ndi so ategeza kuraba ikiganiro ci wawe kamera. Umukunzi wanje. Okay. Mu fiancé wawe. Yo bibasha ndabwira iki. Yo. Kwanza nice. Ni gute wewe utarabona ama video yacu twundabwira Jean Amine ku ma réseaux sociaux no kwauzi twarazigize muri match twarazigize rero ribaza ko ari bazo kundaba kwanza zo kumenya n'undi so ku mukunzi wa Ornella Kimana ku mukunzi wa Ornella Kimana umenyesha makuru wa Magic Channel i message gushikire gira ndabimwibyirira sheri gira ko ndabimwibwira kuri telefone no muhemes ariko arakurikirana kigane oya ndabimwibwira kuri telefone sava birapfoye bivuye message wagomba utange ihagarikiye buzi oya sinagomba nange ahubwo namanazi tanze maintes fois ahubwo abanzi baranzi deje nako abatuzi baratuzi namanazi tanze cyane mumpere basi attention umubwira ati umunsi wagize ikintu oya ko zarabizi umunsi wamvanze je vais te tuer tu vas pas rester uri capable kwica ko uri capable kwica rero abti ibi bintu bashaka kubifata muri guverinoma bavuga ati uri capable kwica yabona je no tu waravyemeye bakamfungirira namanda mubwira barareka hakiri kare ndekiki yes guys nari kumwe na Ornella Kimana nkuko mumubona aramwimye message oya vraiment twaravuze gose ku biganiro byinshi gose ku ma TV menshi ubwo naka message niko mugwa nabi mugabo muri Buja Town TV maybe harabatamuzi mugabo nombwira yuko ndamukunda kandi arabizi kandi niteze gushika kure nawe ngerageje kwifata nawe bye atante
ndabirenze tu nabivuze twarakoze ibiganiro kuryo abantu bose banyandikira onera turazanya amashel guca majambo yo kuvuga tuce tumerereza basi munyemerere nimba uwundi munsi nzobarondera basi mukatwitaba muri Buja Town TV tuzokwitaba gose muzotwitaba reka ndamushimire cyane Ornella Kimana ku mwanya wawe waduhaye merci beaucoup deja twe twanamusanze muri Magic Channel byagoranye gose ngo nahise ngo je nakiganiro je napanganye nawe ni atari guys vraiment nani cyo twigeze dupanga murabizi ana cyakubiti no kumabuye kugira ngo ndabazarire za exclusive babantu tuba dukeneye kumva babantu tuba dukeneye ndamushimiye cyane Ornella Kimana ndamushimiye cyane Jamtal inyuma ya kamera kuri mikro mwari kumwe nanje na Sky ciao ciao ciao